n'imibiri yacu tuje gushima no gukenguruka ibihambaye n'ibikomeye warabikora igihugu cyacu Burundi ku bwano matora yarayabaye 2000 yarayabaye tariki 20 kuno kwezi kwa gatanu mwaka 2020 aya matora yasengiwe kuva kera ariyo matora yasengiwe cyane gusumana andi yose twabanje kuza ngaho iminsi 3 none amatora aheze nayo tuje kumara ngaho iminsi 3 tuje gushima no gukenga umasengesho ngora mutima kuri wewe kaya yandi Salomo yakora niyo yatuzanye mana yacu ibyo wakoze birahambaye ibyo wakoreye u Burundi birahambaye aya matora amatora gusa yoba yihenze aravyo ku isi yose imeze nuko tuga Barundi tumeze no munsi ibyiza nihambaye ibyiza nibihambaye bande kudukorera bidutera kumenya ukuri kumwe natwe aya matora ni yatunganijwe n'amafaranga avuye mu buryo bw'abarundi ubwabo baduha ikirere ciza uduha akayaga keza ikiza cateye mana yacu uradukingira ico kiza uraturinda nticarandagase ko twavyumvise nk'ahandi warakoze ntabwo icubahiro twakoze imyiyamamazo turi kumwe nawe tuje mu matora turi kumwe nawe utange duha insinzi kandi insinzi yadusiguriye ko ari insinzi y'abarundi ku bansi bacu bose bari ngaha mu Burundi mu karere muri Afurika kwisinzima ko ari insinzi yo kwakira kwikukira kuvuye mu ijuru turayimitse kuno musozi w'amasezerano mana yacu ishoreze ubasha bwawe buguje inshuro ndugusubiza insinzi zabaye ngaha mu Burundi bimenyekane kuri Imana y'u Burundi kuri Imana y'abarundi turaheza igihe Burundi n'abarundi bose dusaba umugisha u Burundi n'abarundi bose uzame kandi urinde Burundi n'abarundi bose ugire neza kandi urabigiza Burundi n'abandi bose amaro y'Imana mushobora vyose mu Burundi n'abandi bose izina ry'Imana mushobora vyose byo mu Burundi n'abandi bose iyi nsize twaye turonse turayimitse baso kuri bayamaze ngo hamasi yavukiye ntatambirwa twaje gusenga tugutambira tugukengurukira kuko ivyo turonse twabirondereye kuno musozi tuje gushimira ko twagarutse gushima yuko arabishikije none mana yacu bikomeze ntagere numazo kwitambika imbere yavyo atagomba kubona ibara tugushimiye ivyakorese vyose tukiziye kwizoba ishobora kwica mu isi no mu ijuru n'imizina ya Yesu Kristo tubigusabika tuvyizeye amen.